za kuri Emirates Stadium. Arsenal abakira ikora akazi neza ibatsinda ibitsindo 2 ku busa bisigara ibitsindo 2 kuri kimwe aggregate. Patrick Arsenal birenge vyose muri demi finale ko bagenda basanga equipe ya Sporting yari yakoze remontada isama y'imeta 45. Inzira yo kwiyumvira ibikombe bitatu canke bine kuri equipe ya Arsenal icizere kiragaragarira muri iyi Ligue des Champions ko bakwemo na equipe yari yabagoye muri match yo gutangura. Gukuramwo equipe ya Bayer Leverkusen ubwanje nabona ko si bintu si bitangaza bikomeye vyakozwe na equipe ya Arsenal kuko unaravye mu rukino rw'ibanze uko bakinye nivyo banganije kimwe ku kindi kandi kanatsinda wabona ngo equipe ya faveur yo gutsinda yari yitwa Bayer Leverkusen mu rukino rw'ibanze niyo yakinye urukino rwiza niyo yari ifise hagati mu kibuga heza niyo yari kwiritwara neza mu buryo bugiye butandukanye vyagaragara ko hari amahigwe menshi kuri equipe ya Bayer Leverkusen yo gutsinda urukino rw'ibanze ariko biza kurangira urukino rw'ibanze barunganije na equipe ya Arsenal mu byo gusubiriza byari bigoye kuja i Londres wowe witwa Bayer Leverkusen ngo have udatsinzwe canke uhavutsinze byari bigoye ko equipe ya Bayer Leverkusen yabitsinze no mugwi ufise amateka bahawe na none mugabo witwa Xabi Alonso akihari ariko ino sezo ugeregeje no kuraho no muri Bundesliga se equipe bayize mu match akomakomeye equipe itakaza mu match agiye atandukanye akomakomeye kubw'ivyo rero sinamubona nk'umufavori yo gutwara kino nako gutsinda no rukino ikinageretse ko je ku bwanje nabona ko vyanka bikunda Arsenal bategerezwa gutsinda n'imiburi b'ibitsindo bibiri imbere mwizamu rya equipe ya Bayer Leverkusen. Hari uburambe Arsenal badafise mu higano rya Uefa Champions League nkuko binavugwa canke nkuko amakenga kanatsinda yo gutwara igikombe canke bugira kure abavyerekana haburambe badafise rimwe na rimwe ubona umenga bapanitse cyane bagira ikibagirika ariko ubwo burambe nubwo bafise bagurusha equipe ya Bayer Leverkusen ofisa abakinyi beza bakinyi batangura mu kibuga imbere Chelsea yabaye mwiza bari gikoko ofise Gabriel Magalhaes n'umuyobozi mwiza muri defense nimwe mu bakinyi ba mbere beza muri Premier League ndetse no maganwa yose ku mugabane wa muri defense ofise Declan Rice nibaza ko mu bakinyi bariko barakinishwa cyane kuri nimero 8 bakina bafasha kuri standard numwe mu bambere beza uretse ngira ngo baba Bruno Fernandes bamaze kugera kuruza gusanga nimiburi buri muri batanu canke batatu bambere arimo wanaraba iyi equipe abakinyi batangura mu kibuga n'abasubirizi babo bose ni beza Michel Zame Christian Mosquera amaze kubigikoko muri kino gihe Victor Gyökeres nivyo nta kintu ariko aratanga ariko n'umukinyi namaze kubona ko aba defenseur batigera na rimwe bumva ko bo murekura kuko umwanya n'umwanya ashobora kukubera ikibazo gikomeye nivyo bukayose kana ariko ra performinga neza ariko hari abandi bakinyi nkano ni Madueke n'agapeti kakiri gato kandi kajya ganguka kitwa gute ndakibagiye akaganguka imyaka 10 ninga 10 ka Max Doman gashobora kwinjira gahindura urukino ugasanga equipe Arsenal direct mifise umutuzo mu vyitanga je ku bwanje bwa mbere na mbere nta gitangaza cyarimo kubijanye no gutsinda kwa Arsenal bisino bigira kuri 2 kubusa hanyuma ibijanye n'urugendo rwabo muri Champions League iyo uravye Arsenal none ukaraba n'inzira bagiye gucamo ubona ari equipe bihagarika mu buryo bugaragara equipe ikomeye kuruta Arsenal niye yo kuramo Arsenal ukavuga ngo sisanganye si Barcelona muri final nako demi final umunsi bagiye kuva hano bace baja gukina na equipe ya Sporting Portugal. Sporting ni equipe yo gutuma Arsenal umunsi Barcelona bo bafise Atletico ndibaza kuko bivanye na resultat zibanze mu gihe Barcelona rengana imbere ya Newcastle United barakina na equipe ya Newcastle United nako na Atletico Madrid nimwe muri equipe ro Arsenal uravye urugendo rwabo naho bagiye guca muri ligano rya Champions League directement ubita aba favori ubita equipe izogera finale je kubanya na tombo nivuga ngo Arsenal izokinira finale na Barcelona mugabo baci bahura demi finale byumvikana ni finale ihuriye muri demi finale jewe rero navuga ko ubwiza Arsenal imaze kwerekana muri no saison naho imaze kugera ku gikombe ca mbere bashobora gukinira finale muri nako bazokina finale muri weekend imbere ya Manchester City
bamaze kugera muri ekipe za mbere nziza muri niyo ekipe ya mbere muri Premier League, bageze muri quart de finale muri FA Cup, bari muri Champions League, ikibanza kigaragara bashobora kugeramo canke bohagararamo ni demi finale. Ubwo rero je kubwanje mvuze ngo Arsenal bafise amahirwe yo gutwara ibikombe bine, sinobashikuje pe. Oya birashoboka kuko iyo Man City bogwanira ivyo bikombe bibiri vya Premier League na Carabao ntimeze neza cyane kuri rwa rugero rwo kuvuga ngo bafise ubwiza bwo gutegerezwa gutsinda Arsenal. Iyo Champions League nivyo mu nzira zayo canke Champions League ubwiza bwayo hari ukuntu ama equipe amwe ashobora kwinyogwa canke gukugwamwo bivanye n'uburambe bafise. Menshuro ya mbere ibyaho ma equipe yose ni equipe itigera isiba muri ico gikombe, nubwo bagiye baratahira hasi ariko turibuka bakuramwo Madrid bitatu muri are bitatu muri rero turu, nubwo baje gukugwamo na equipe nziza yitwa Paris Saint-Germain twa nico gikombe ca Champions League umwaka weze. Sinovuga ngo equipe ngo ntiri favori muri Champions League, bafise ibice 70% byo gutwara Premier League, bari muri finale ya Carabao Cup, vyumvikana ngo ibice 50% barabifise kandi bazona na equipe yitwa Man City twabonye nayo imaze gusa niba metrize na Arsenal, kuko Man City uravye inshuro batsinda nizo batsindwa na Arsenal muri ino myaka nk'itatiringanye. Uza gusanga Arsenal bari hejuru, bafise igikombe ca FA Cup naco bazokina, ariko bari mu equipe meza, bari mu equipe ya mbere, bari mu equipe amaze kugera muri quart de finale. Kugeza kano kanya urugendo rwose bamaze kugira kuva sezo yatangura gwemera Arsenal gutwara ibikombe bine byose bakinira ino sezo. Yego. Ivyo ado bitwereka ko Arteta bwa bunararibonye bamuronderamwo canke kwa kuba amature muri we bamuronderamwo, nimba dutanguye kwizera ko bitatu canke bine vyoshoboka, ariko kandi akanitwara neza nkuko muri Ligue des Champions, akabazi neza ko inyuma yiwe hari mirindi ya Man City ntikimukanga muri Premier League, ari poza aratekanya ariko arakina aratakaza match nta vyacitse, yatsinze amanota arayongera ku yandi. Bwa bunararibonye twamuronderamwo tukabubura, uyu munsi aramaze kubugira ko by'ubwuko umufana wa Arsenal atabwo bagikwiye kugira. ya nibaza ko kuri Michael Arteta sinovuga ngo harageze ko tubona ko yabaye umumenyereza no bwaka afise yo mentality yo kuba mu bamenyereza bakomakomeye. Nivyo kwinjira muri equipe ya Arsenal, je novuga ko ikintu ca mbere boshima nuko Arsenal yayigize equipe itegerezwa kuba iri muri Big Four, kuba equipe yama iri muri Big Four, equipe ishobora kwama buri gihe ira muri Champions League. Ivyo bintu babivuyemo kuva yinjiye muri equipe ya Arsenal, ariko ikintu kugeza mwaka kanya kibura si mu uyu mwaka wonyine tubonye Arsenal bishoboka ko yotwara ibikombe byose rikirahiganirwa, kuko kugeza mwaka kanya iri muri quart de finale ya Champions League, quart de finale ya FA Cup, bari finale ya Carabao Cup, bana bambere muri Premier League. Birashoboka byose ko bashobora kubitahukana, ariko ikintu n'ubundi cama cabakozeko no mu mwaka weze cabakozeko, hari ukuntu baca babona bagira ikizere ko ivyo bikombe byose bagomba kubitahukanira umwaka amaze kubironka, bamaze kubironka amahirwe ari menshi kandi bivanye na swadi bafise kugeza mwaka kanya. Ndakeka Arsenal uhereye inyuma, uhereye kuri Erema binjijemo muri Mercato, ukagira n'abakinyi bari bahasanzwe, biboneka ko Arsenal kugeza mwaka kanya ni imwe mu equipe ifise abakinyi, ifise squad nziza ku buryo bigoye kugira ngo uvuge Arsenal yabuze igikombe. Je kubyibanje mbamo na excuse nimwe kuri Michael Arteta. Niba rero yarubatse iyo equipe igomba kwama muri Big Four muri Premier League, iga ni intambwe ya mbere kuri equipe Arsenal, ariko imyaka irenga 5 amaze muri iyi equipe ya Arsenal, haragezeho umufana canke umukunzi wese w'iyi equipe aheruka Premier League muri za 2000 na yiyumvira ngo nico gihe cyuko equipe ya Arsenal yahitahukana Premier League. Ni naco kintu nibaza ko iyi equipe inyotewe gusomba ibindi, nubwo yobaha iyi Premier League yonyene, hanyuma iyo Champions League wanashaka bakaviramo muri quart de finale canke muri demi finale. Sinibaza ko abakunzi ba Arsenal bobabara cyane nkuko novuga ngo ibikombe byose byibaca mu myanya y'intoke. Novuga ho kugeza mwaka kanya nivyo City tuyibonye muri Champions League nayo isa nkaho iri kiragwirirana, ariko niba bavuye muri bamaze kuba bava muri Champions League, kuko bo bamaze gutaha, ikintu basigaye bikonsantra niyo Carabao Cup bari muri finale na equipe ya Arsenal.
bigishoboka ko ibintu byose basigaje guhiganirwa muri Premier League canke mu Bwongereza byose babihiganirwa Arsenal. Iyo Carabao bahiganirwa na Arsenal ariko muri finale Premier League Manchester City sanka hariyo iri serie mu migwi yose iri nyuma, bigaragara ko yoza guchallenging equipe ya Arsenal. N'amanota biracashoboka ko n'ubundi Arsenal dushobora gusanga bya bindi twayiharura ko bitakaye, kuko wanashaka ivyo ahora ikina muri fazare, ivyo yakinye muri fazare turi mu ntango sivyirikira kina mwizi nkino. Mwizi nkino harukuno Arsenal iterekira kina umupira mwiza harikira kina irondera byo gutsinda. Ivyo navyo rero bishobora no kuzoba affecta mu nkino zimwe bagiye gukina, ugasanga bavuye Champions League kwa gatatu, weekend bafise match Manchester City bazaba bari libre nko ku Manchester United tuko turayibona, ucu usanga biraba predictive kubwanje rero mbona Michael Arteta nico gihe ciwe equipe yarayubatse banziza, ariko hageze ko umuntu wari wese avuga ngo avec squad office nta mpamvu nimwe igaragara yuko wobura n'igikombe na kimwe muri uyo mwaka. Hari impamvu imwe yo tuma dutangara papa. Cengo mvuga ibintu bitatu gusa. Arsenal yize ya Arteta nabigarutse ko ku munsi w'ejo sishaka ko bishimangira. Ariko ikindi shaka kuvuga ni Arteta kubera ko yabonye soutien ya equipe araje abakinyi bari barigize akara hakajahe atacu bafashije equipe ari ukuvyimba gusa arajugunye. Yajugunye Aubameyang meilleur buteur wa equipe, yajugunye meilleur passeur, yajugunye ba Sanchez n'abande. Equipe yubakira ku bakinyi bamwumva bumvikana, harabo yadugije bo mu academy, harabo yagiye yagura ashikikwe n'ubuyobozi tutaziga, kuko se Arsenal twari tuzi ishaka kugura umukinya arenza miliyoni 70-80. Ico kikaba caramufashije ko resultat zo ko sezo yiwe ya mbere menga bayi w'icenda ya kabiri wa gatanu wa gatandatu, and then aja muri Big 4 ko amaze mw'imyaka 4 muri Big 4 yiru ameze neza kandi apana Big 4 gusa ubona ko arakomanga arasunika bikagenda. Ubu rero nabona ari navyo bavuganye na Edu Gaspar, abazungu je ndabakunda canke se aba bantu bafise imyumvire yo muri Europe, ibyo twumvikanye mu kiringo runaka je ntabishoboye ndegura nije mbanana ndagenda. Hari navyo vyatumye Edu Gaspar avuga ati je ndagiye, ariko bamunzanira Andrea Berta, ukabona ko Arsenal harimo gucibwa intege na Man City yitwara ibikombe, ariko nubundi kavuga ati ntabwo ducika intege, turagaruka turi babandi, kuko kera twabona Arsenal itakaje igikombe abakinyi bagatangura kugangura na equipe mutureke tugende. Ubu Arsenal abakinyi hakugenda bayobeza bongera amasezerano. Arsenal ariko byari bigezeho ubona ngo igomba guha igikombe Magalhaes, igomba guha igikombe Saliba, nambi idashaka gutuma Real Madrid bandikira ama message ya mana yake ati ntumwongera amasezerano. Namba badashaka ko babatwara abakinyi izo za Man City na za Chelsea na zande, hari hageze ko batwara igikombe, kuko igikombe kiri mu bintu binezereza umukinyi, hanyuma bigatuma avuga ngo ahavuye icambere n'icya kabiri twokironka tukubakira legacy. Ko uba wibaza nk'ubu Arteta inyuma ya 2004 batwaye champion, bro Arteta azandikwa mu bikombe, azandikwa mu bitabo bya Arsenal, abakinyi babigize mwugo ruhara bazandikwa mu bitabo bya Arsenal. Ikindi nshaka guhereza ko nabakinyi babiri nibyo Arsenal bisa abakinyi beza ka eze natanguye kubona ari umukinyi ashobora gutanga solution nyinshi as playmaker gusumba abandi bose Arsenal yarisanzwe ifise. Umugereranije n'uri ya kapitene wabo Martin Odegaard, mukinya bayizunguruka kubona azunguruka kenshi ku mupira aracenka uyu mutipe nta bintu byishikina bro, bamuhaye umupira mbona arahindukiye kiriya gitsindo na Gardia yagiye bona cinjira ntiyabonye ukuntu vyagiye, turasara muhaye umupira barahindukira avuga ati reka ndabico nta ni na wa mumenze bya bitsindo twabona kuri ba Lewandowski mu myaka mike mu myaka ukora ko gusa watsinze. ni n'umukinyi ubona abonye akajyo ko gupasa arapasa de biragoye ko wokwizera ngo utwara igikombe udafise umuzamu hagaze neza nkaraye. Nivyo Arsenal ku mugoroba yagize shoot on target 12 kuri zibiri za ziye equipe, ariko izo zibiri za remereye harimo imwe ku buryo muri match urose mwo shoot 12 ugatsindamwo kabiri.
irose okaziyo zibiri igutsinze imwe parapara nk'uko twabonye wa mwesikoro wawe turamugaruka ku wa Chelsea ubu ubona ibintu Ferguson yavuze biri right biragoye ko ekipe yotwara igikombe idafise umuzamu ahagaze neza mu igori giwe ashobora kukugorora mu mukino ivyizigiro bikagaruka Arsenal ifise umuzamu yitwa David Raya Chelsea je nzobona igikombe Chelsea kirageze ndabe Espagne ngifata yes nivyo Arsenal yaraye bigenje neza no yigera muri Abdi abonye ambajije ngo ni ekipe ngo imaze ngo kukina inkino nyinshi muri Champions League ayo mvuze je ngo Sporting ngo na Arsenal ntiwe tega Sporting Simba sugushikuza match bariko gukina bahuye vyagenze gute Arsenal yatsinze 5 kuri kimwe Sporting Arsenal amaze gukina ama match ashika arenga amajana 2 muri ligano rya Champions League Sporting amaze gukina zinga amaze kugitabira 24 gusa rero iyo umuntu avuze ngo equipe iruta iyindi muri mu higano kanaga canke ntiwoyiteganaka c'est pas directement ko akoresheje ibintu by'ubufana yes nuko Superbat niryo shiramwe ryo nyene rukomeye mu gihugu cy'u Burundi rihingura amabati meza kandi akomeye kuko bafise